Love Music. Live rero murazi yuko bakoze ico gikorwa Ubugeni bwa Hasco. ya All Star DJs yabereye ahantu hitwa muri Bamako. All Star DJ ikwije umwaka. Tutangure na ministeri y'iwacu y'abamenyesha makuru ikaba itwarwa na Madame Marie Chantal Nijimbere ariko ari we n'ubushikiranganje n'ubushikiranganje bwaragiye hamwe ariko twebwe tuca dusurinya aha ku micoka tumwizere ko byinshi abasani bazosohoka songa mbere ku muririmbyi yitwa Frank Video tuzokwibuka n'abaririmbyi yitwa Gihanga All Stars ananyibuka ku muririmbyi yitwa Abel Nkurunzi tunapendana n'umuririmbyi yitwa Mr Giba tunapendana sana unionavyo sivyo Jackson Yusufu nisaidie bana nanje ni wangende tuituze ni ngwara ya corona Barsi email ndo kwawe ndiko gwatumye by Dudiso Sostene nziruka y'umuririmbyi yitwa GN Prophet of Jesus Joshua ni 7 ivyuzuye kwa Sade Redemption Voice bari bamaze imisi bari mu gacerere rafa trip culturel Maralungu Stacy da Queen ariko na bien frima Karim Babel wandanye mushigikira kugira amagara yiwe amererwe neza. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Hello nshuti namwe bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tubaye ikaze mu kiganiro B News ikiganiro mwama mukurikirana imisi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa kane igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro gushika igihe cy'isaha 3:30 z'ijoro namandi kumwe na mugenzi wanje DJ Rafael Nyandwi ndakuramukije amahoro meza cyane sports ndakuramukije ndamutsa n'abariko baradukurikirana aho bari hose ujemeze neza sizi nkaho weekend yagenze gute yagenze neza cyane turaza kwashikiriza amakuru atandukanye nawe nizere ko yagenze neza nanje yagenze neza cyane ibintu byari bimeze neza hanyuma turashima Imana ko yaheze neza akabebe karakomeye yakameze neza yakakuzu ni karatangura kujya ukwezi oya bari bambwiye ngo akabebe ko akokuba arakavuye mu ijuru ya kamanutse kava mu ijuru makadaciye hari yego cyane yesi nibaza ko amakuru yacu tuza kuyabashikiriza inyuma y'aka karirimbo kitwa Waweza na karirimbo ngira gasigaje imisi mike nk'ibiri kugira gasubirizwe turaza kubabwira n'ivya top 10 byose ariko nkuko vyamarika tugakurikirane gatoyi Waweza ya Danny Stone Uhuru ari kumwe na Samuel Mpenzi wapasua njia pasipokuwa na njia. Inyuma yako karirimbo ka Waweza ko karimbo ku kwezi ngako Libre TV turatanguye amakuru yacu ariko nashashane murazi yuko leta y'u Burundi iherutse gushingwa turabonye umushikiranganje wa mbere turabona icegera c'umukuru w'igihugu hari hasigaye ko tumenya abashikiranganje nabo babonetse ariko twebwe nituvuga abashikiranganje bose tubabwira aho twebwe dutwarirwa yego canke ivyo dusanzwe dukora na cyane abo twebwe dukorera yego turavuga ministere batwarirwamwo na twebwe iyo tutwarirwamwo yego tutangure na ministeri y'iwacu y'abamenyesha makuru ni ministère de la communication des technologies de l'information et des médias urabona yuko ngaho les médias turimo kuvuga BTV n'abandi bamenyesha makuru ikabitwagwa na Madame Marie Chantal Nijimbere uyu yagiye kuba umushefu wacu cyangwa umupatrone wacu ibibazo byose byagoranye muri media niwe tuzomubaza ibizogenda neza niwe tuzoshimira urumva rero ko yaje muri buno bushikiranganje turamwifurije amabanga meza yego cyane tumukeza kuba baramwizeye tumwizeye ko byinshi cyane ariko ari we bushikiranganje n'ubushikiranganje bwaragiye hamwe ariko twebwe tuca dusurinya aha ku micoka ni ministère de l'EAC jeunesse sport et de la culture aha rero muri iki gihe tuca tubona yuko ubushikiranganje butatu bwagiye hamwe kuko ubwa mbere twabona ubushikiranganje bujeje iyinjira y'u Burundi muri Afrika y'ubuseruko bari bafite ubushikiranganje bwigenga ubushikiranganje bwa jeunesse
bwari bwigenga ego ariko kandi hariho n'ubushikiranganje bwa sport na culture ariko rero urabona ko ubushikiranganje butatu bose bwagiye hamwe bukaba butwagwa n'uwitwa ambassadeur Ezekiel Nibigira yahora asanzwe arongoye ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Rero Spox uyu tumwizere kwiki tumwizere ko byinshi abasani bazosohoka byoroshe bamwe baca mu festival n'ibindi hama donc ko ashinzwe na EAC kibaza ko bizokoroha ngaha muri EAC burya na droit d'auteur ashobora kuja mu ngiro hama ibikorwa bigakingirwa kubera nko muri Kenya jewe nja muri aya studio mato y'amasede n'amaflash urashaka kurondera uri muri Kenya wasanga bayituya studio dutanga amafilme gusa cyangwa indirimbo zo hanze za Jamaica cyangwa zo abanyamerika mewe usavye ya Diamond bakubwira ati nta rusha dufise kuyidandaza yes nibaza ko natwebwe bizoshika ariko na cyane kagenda nkuko babivuze ashigikire politique cyangwa gushira mu ngiro politique ya droit d'auteur yatanguje na nyakwigendera Pierre Nkurunziza na cyane sport vraiment nubwo ariho agahazi oya nawe ari agahazi ariko ari intambwe sport barateye intambwe par rapport ya bayiruka kuja no muri kani nawe tutarose igitsindo n'abaririmbyi bazobahe amahirwe yo kuja henshi amatuza n'ubushimwe nkuko twama tubibona Natasha Ngendabanka turabona ko bose ariko cyane Spox ico tushaka cyane muri ubushikiranganje ni ikintu citwa la loi sur le sponsoring ni ikintu chavuzwe cyane chavuzwe kuva ino leta ihejeje amabanga yayo imyaka 15 bivugwa cyane turabonye droit d'auteur turabonye OBDA turabonye conseil d'administration ya OBDA ariko kintu citwa droit de la loi sur le sponsoring ni tegeko ryavuzwe cyane ariko ritigeze rishigwa mu ngiro. Iryo tegeko rero rizofasha cyane abaririmbyi abakinyi kugira ngo amashira amashaka kubafasha abafashe kumbure atari hishwa amakori muri aya mafaranga bazoba bari kwarafasha ko kandi bizofasha cyane kugira ngo tubone kino gisata kiriko kiratera intambwe ikomeye cyane nko mu bindi bihugu. Rero twizere neza yuko umushikiranganje mushasha Ezekiel Nibigira agiye gukora cyane kugira ngo oduro tegeko rishobora kuja mu ngiro hanyuma igisata gitera imbere. Ko kandi rafa ariko naje ikintu no propose ko hajamwo kumbure hariho abaririmbyi bize yaba amategeko muri OBDA cyangwa iki bakwiye gukoramwo turazi ba ifkami hariho abantu bashobora gushira hajya bagateza imbere no muri jeunesse no muri culture hariho ba masterland n'abandi na cyane aba conseiller nk'ubu bagiye muri Amicale des Musiciens bakaraba no kuvuga gute ni komite canke kuko basanzwe bakorana bariho ba Kim Sede ba Rafael Nyandi ba Bochum n'abandi barimwo nibaza ko ishaka dondi baza neza yuko ico wavuze ni ikintu gikomeye cyane kumbura umushikiranganje arashobora kuba atabibona cyane ibyo bintu ariko kandi bajya abantu bakora mu poste technique nk'abahanuzi biwe ariko kandi ariho n'ama département tuvuze nka département ya culture département ya sport ariho département ya art ariho indi yitwa spectacle et loisirs ari n'ama département menshi ari mu bushikiranganje yo nagugwa neza kugira ngo kumbure n'ababarinzi bashikirwe canke vya vyiza bashaka gushikako babibone. So ni ikintu gikomeye cyane twiteze muri ano mabanga mashasha ya Ezekiel Nibigira kandi turamuna mukeje. Ego cyane turamukeje cyane turamukeje. Ego nkuko vyama rero twama dutanguza B-News yacu n'uturimbo dushasha turabona ko hariho dushasha twagiye turasohoka hari nka kitwa songa mbere ko muririmbyi to Frank Video no muririmbyi tumaze no kwakira ngaha yakoze uturirimbo twinshi arakora cyane hama ariko turafisa kandi kitwa kandi karirimbo dufise kito tuzokwibuka n'abaririmbyi bo muri Gihanga yitwa Gihanga All Stars. Tuvuze Gihanga tuja tumvamo abaririmbyi nk'aba niyo kuri Brielle
aho tuzi ko nawe nyene afise igikorwa gishasha yimirije gushira habona ari kumwe n'umuririmbyi Bishuro. Kumbure reka tuvyitege, vyari vyazibiwe na Ramadan na Corona, kumbure kubu aragahengwe turashobora kukironka ico gikorwa ca Bruyere hamwe na Bishuvuba cyane. Ego nakaririmbo rero tuzokwibuka baririmbiye nyine cyubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza iruka no gushingurwa. Nako nyene bashobora kuja muri channel ya YouTube yabo ukagakurikirana. Ego cyane kandi karirimbo rero novuga ati ka audio nyene na karirimbo ka gospel kitwa Mana Nyibuka ko umuririmbyi yitwa Abel Nkurunziza. N'umuririmbyi wa gospel atari ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri diaspora. Niba ntibeshe ni hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turimbo mushobora kuja gukurikirana yaherukira karirimbo kitwa ngo ndagukunda Burundi ari kumwe n'abitwa abaririmbyi ba gospel ngaha baragiye hamwe baramufasha iyo ndirimbo. Ego yes, akanti karirimbo Rafa canke akarimbo twovuga ko arakambere gafisa amasanamu. Akarimbo kambere kuba gafisa amasanamu na karimbo kitwa tunapendana. Yego. Tunapendana n'umuririmbyi yitwa Mr. Giba yaramenyekanye cyane ku karirimbo kiwe kitwa Skia. Skia. Yes, inyuma yaho yarakoze akanti karirimbo kari lyrics hama araja muri Modi Ramadan, ariko ubu naho yakoze indirimbo yitwa Tunapendana. Mr. Giba muri no ndirimbo turabonamo abaririmbyi batandukanye ba Arafro, abakobwa, Malculture, ba leader akoze sanzwe karaoke, n'abandi benshi ba MT number 1 bigezweho turabibonye kwa Arafro, kwa Case n'abandi. Rero n'indi ndirimbo sports igiye gusohoka turabonye bariko baragira tournage. Indirimbo y'uwitwa Titis de Sayo asanzwe ari muri management imwe na Bernice de Bell. Hama arafite indirimbo ivugamwo uruhara abakenyezi bafite mu iterambere ry'igihugu eka mbere n'abajene, aho naho nyine muzosangamwo amasanamu y'abantu benshi mushobora kandi kuba munsi. Reka rero dukurikirana karirimbo Tunapendana ka Mr. Giba. Mimi na wewe tunapendana sana, you and I tunapendana sana. Nyuma ya Tunapendana ka Mr. Giba ari indirimbo y'uwitwa Samuel Praise. Yes. Ni indirimbo yitwa Bana Nanje. Ni indirimbo ifise double casquette, ariho video, donc the official video and the lyrics. Kuvuga arimo ni official video, arimo vyose, arimo lyrics ya muna video kandi. So ni Samuel Praise twaramakiriye Samuel Praise kandi ariko arakora cyane. Araheruka no gukora akarimbo kitwa Save the World. N'umuntu aguma akora na cyane kugira remeshe imitima y'abantu canke ayihumurize canke ayikize neza cyane biciye mu turirimbo akora twa gospel music. Reka nako nyene dushobore kugakurikirana. Mwami Yesu bana nanje ni wewe ngeneye umusozi w'ibibazo. Turabandanya no turimbo dushasha. Turabona ko hari akarimbo gashasha kitwa Fresh k'umuririmbyi k'umugwi witwa We Love Music. Warumaze imisi mu gacerere n'umugwi usanzwe ufashwa na Landry SB. Na karirimbo Fresh mucamumva nyine ni fresh. Kararyoshe vraiment. Amasanamu yaho narayakunze kubera ko urabona ko ari abantu baguma bakreya kandi bambara udustyle twake. Udustyle ubona muri kino gihe twarabibonye no mu ndirimbo zo hakurya y'amazi za Kenya, za Tanzania n'ahandi no muri Nigeria basigaye bakoresha izo style. So ni byiza natwebwe tugiye turajyana n'ibihe. Ego cyane dukurikirana akarimbo kitwa Fresh ka We Love Music. Fresh, wind up the way you dance on fresh, wind up kubikora fresh, wind up. Nyuma ya Fresh turaja kwa Nisaidie. Uyu ni Andy Mwagi, umwe mu baririmbyi b'abarundi basanzwe bakorera ibikorwa byabo hariya i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba aheruka gusura ibikorwa bitari bike muri kino gihe. Urabona neza yuko ariko arakora cyane n'umwete mwinshi. Indirimbo yitwa Demare. Demare niyo yaherukira ko amasanamu Moto Demare.
Moto Demare. Yes. Yeah. So ni indirimbo rero aherukirako iyi ndirimbo kandi ni indirimbo yakoreye amasanamu yayo mu Burundi. Moto Demare. Hanyuma iyi nayo ni indirimbo yitwa Nisaidie iri mu rukurikirane zizo amaze gusora ariko niyo yonyene ifise amasanamu ariyo mpamvu twayibazaniye kugira mushobore kuyikurikirana. Nisaidie itangura harakantu kanwenza kuvuga ngo ibintu vy'imbanyi gwinda n'iyandi ibintu nk'ivyo. Yes, tubacishirize ko gato ariko ni indirimbo mushobora kuja gukurikirana ku ma channel YouTube yabo mukabagirira subscribe, comment, like, partage. Twebwe nimba hano tubereka uduce duto nikubwira namwe mugire umwete wo kuja kuzirondera mu zirabe zose ariko mwibuke ko muba mufise amasaha menshi n'umwanya uhagije wo kuguma muzikurikirana hano kuri BTV. Ya ushobora kubandanya uzikurikirana kuri BTV nkuko byama nkuko twama turiko turabikora. Oh papa Ego turabandanya turimbo ni twinshi twasohotse akarimbo kitwa Unionavyo Sivyo kumuririmbyi yitwa Jackson Yusufu n'umuririmbyi w'umurundi ari muri diaspora dukunda Aniseti Busati dukunda kumenya ibikorwa bye duciye kuri Don Brighter uri kuraraba indirimbo ziwe urashaka kwibaza ati wisu umurundi n'umutanzania ariko kibuke ko benshi nabo ba Don Brighter barimo benshi baciye muri Tanzania kandi benshi bagiye bakiri bato kandi bigiye umuziki kenshi mu makwaya muri Tanzania swati mu nkambi cyangwa andi atandukanye ugasanga rero bashaka kuba agiye muri Amerika akaririmba nka Rosa Muhando. Yes, muramubona ba Linvyuka. Ariko n'umuririmbyi w'umurundi yitwa Jackson Yusufu urashaka kurikirana kano karimbo kiwe hari kandi yaherukira ko kitwa ni wewe ariko kandi yarakoze EP muri no misi heruka nibaza ko nawe nyene tuzogerageza kurondera amakuru yiwe bishobotse tumuhe na interview acenga kuri BTV mu kigano B News ushobora kumubona ariko dukurikirana kana karirimbo avuga ati Unionavyo Sivyo uko umbona suko mbameze ndashobora kuba meze ukundi ndashobora kumba umbona ndi rouge kandi ndi jaune indani muri jaune inyuma muri rouge. Yes I tugakurikirana ni kweli niona leo yuko Mungu atanibariki utaniona kesho unavyo niona iyo ndirimbo Unionavyo Sivyo ya Jackson Yusufu ariko mwana Aniseti Busati. Reka tubandanye dukurikirana indi ndirimbo ni indirimbo yitwa Tuyituze ni ingwara ya corona yitwa Barsi ariko n'abaririmbyi 10 abaririmbyi tutigeze tumenya baribo kuno kuri description ni yabanditsemo urumva rero kumbure initiative ni kwiwe. Barsi n'umuririmbyi w'umurundi azi ico bita ikirundi kuko yiga ibijanye n'indimi muri kaminuza y'u Burundi. Twarigeze kumutumira hari mu mwaka wahera hari ku munsi mpuzamakungu hariwe indimi kavukire ndibuka ico gihe nari kumwe n'umuyobozi Elvis Iradukunda yari umutumire hama tuca turakira Barsi aratubwira icarico akanatubwira ati umuziki nk'aba banditse neza Peace and Love iragerageza ati ahana umva utwatuzo arazi ico bitu twatuzo urafaho utwatuzo uratibuka ego utwatuzo narize utwatuzo ariko franchement nabwize kugira ngo nonka amanota ko nabona ni ibintu biko birangoga antuka waronka zero narakuya sinaronka zero je nari debrouiller n'izindimi nari debrouiller cyane gose ariko utwatuzo naratwanka n'ubuzima bwanje bwose no munsi ndabwanka na ariko ndakunda ikirundi ariko urabuze urashaka kwatura nk'ubu izina dushimira Imana ndashaka kwatura ni umpaye umwanya ndashobora kwatura uko ndakurikirana formule ariyo formule yo kwatura tutagendana nkaraba ushaka kwatura kubera iki bitugora mu gihe kuma kifaransa kinyamazuru tubishobora ubuza ati
accent aigu utwatuzo twizindi ndimi usanga turiho ariko ya intore yesa chambona umwigisha yanyigishije kuri lycée Gisenyi hariya muri quartier industriel yitwa Ricode musanzwe ari n'umuririmbyi ari muri club dora tuza aratuzanira indirimbo nga niyo twigisha utwatuzo Ricode indirimbo zose ziratuye urumva aririmba indirimbo ndangakaranga no lyrics ziwe sindara wa lyrics kuko turaba ama lyrics ifo utuzanire lyrics zose zifise utwatuzo na title dukwirikirana karimbo kitwa tuyituze iyo ni coronavirus ariko n'uyu ni ifo ko turaba mbe yaratuye kuri YouTube oya ntiyashize ko ntiyashize ko description cyambere kwanza ntiyashize ko description kuri titre basi kuri titre kuri YouTube naho nyene yashize seranzi kivyiwe byose acaye umuntu asigaye yandika no kuri Twitter Karegwa aratura byose porte parole wa president usanga agize naga text kuri Twitter usanga yashize kuri ujya rero jewe ndamufana sana ndamufana kuko iyo tugiye mu bintu kumbure baba badutumye nk'amesha makuru aratwigisha ikirundi arazikirundi cyane hama kadutera inkuru nanzi ko batumvira indirimbo ariko uzamva avuze ngo nk'umuntu ngo yaririmbye ari indirimbo zibiri akunda yamatanga ko karorero zibiri ariko nazo tuvuga yamavuga ngo vraiment umutsemu ngo baririmbye umutsemu muragerageza mwandika ibintu bifite umutwe n'amaguru nk'ubumvise ngo ukumva ngo indirimbo zibiri amaster ariko arazikunda vraiment yes urumva n'umufana wazo tuca tubandanya rero n'aka karembo kitwa tuyituze vraiment coronavirus vraiment iyi coronavirus nawe yase guhera izo biri sutwa cyambere na mbere hanyuma ica kabiri izoba ari intumva cyatunza abarundi no gukwirikiza zijya mpanuro duhabwa zo gukaraba kenshi zo kutaramuka indamukanyo y'amahoro biraza bukebuke ariko ari igihe bibagiye ariho blague imwe ivuga ati mu gihugu sinzi ko ari muri Mali ariko ndazi ko ari blague sinzi ko ari inkuru ya vrai yuko donc umwaka ugira urangire bazosanga basanze harabonetse imbanyi nyinshi hano kavyara kubera confinement oya kubera mu bisanzwe hariho ijya distanciation sociale uvuga nkaje nawe turayubahirije imetero irahari bica bigenda gute kububakanye bica bigenda gute kugira ngo umuntu imbanyi urumva kuvuga nimwigeze mubahiriza hari ibintu byo gusomana mvuga marasomanye n'ibindi byose marabikoze izo nda rero zavuye he rero kuvuga izo nimba ariyo ingingo yo kuvyara ku buntu mwe kwazana inkuru muri disqualify hanyuma nimba ari ingingo yo kwigisha abana ku buntu abo bana nibazo kwiga kubera iki kubera ari ingingo mutubahirije na cyane kugira ngo turwanye ikiza cya corona ni blague entre parenthèses sawa tuyituze ya Barsi n'abaririmbyi 10 tutaramenya corona uri kumperisha n'umwana corona mbe wipfuza ko twe duhona corona mbe ni kuki wowe wibona corona wihangana bo mutangana ari n'indi ndirimbo yagira vuba cyane ni indirimbo yahereye hehe ku bakunda gospel ni indirimbo imela ni n'ururimi bakizuru sinabaza ko ari muri South Africa ahubwo nibaza ko ari muri byo bihugu vyegereye ariko bivuga igifaransa ni imera sini kwa baraza kutwandikira mu commentaire canke ibintu nk'ivyo twobaza Muranda canke Yvonne ariko ni indirimbo yahitinze cyane muranumva impezagira rimwe na rimwe ariko franchement muranumva Guinée Gabon canke Ghana canke Mali yatanguye kuko ariyo ma version menshi nagiye numva yego ariko ntiturabaronka ikirundi ni canke tirabenga yego tuca tubona iyi ndirimbo yaririmbye witwa Woka ari kumwe na Woka Dopaz yes Dopaz ari kumwe na Prince Tuombe muri asanzwe avuga ari ni mukali wa show muri concert za gospel aratamba akagira sebeni akagira ibintu bya grave so show yiwe iba imeze neza cyane ni show y'amateka yego cyane
reka tugakurikirane gatoyi ni Imela. Mu turirimbo tukiri dushasha kumbure tutaronsa akaryo ko kubashikiriza ariko twarigiye no muri top 10 hama ituronka amahirwe yo kuja muri 10 za mbere. Ari akaririmbo kitwa Wavuze, naragakunze cyane. Nakaririmbo ofete ndakibutse kubera ya coronavirus, sinzi ko yaragwaye corona kuko uravye video abajyanye mu bitaro kandi habariho ya maske hejuru yiwe manitse, ariko nakaririmbo kagenda buhoro buhoro neza. Wavuze mu bihe bigoye cyane kuzobana nanje, ariko avuga ngo kuzabana nanje. Tuze turakosora rimwe rimwe iyo turabarundi. Ego no muri vyitwa Jackson igiha ari indimi zishaka gusa, ariho igiha, ariho Ikinyarwanda, Ikirundi, Ikiganda, Igihaya, ariko Kinyenkore, ariho Igihangaza, muri Kongo ari ururimi rwitwa Igifurero, no muri Kenya ndibagiye ururimi ariko ndazi hariho abantu hariho kandi hariho n'ikindi kirimi kiri muri Tanzania bita abazanaki. Abazanaki nabonye barafise amajambo menshi cyane duhurijemo mu Kirundi. So mugihe rero ugenda uravanga izo ndimi ariko bashaka wewe usikuru uravuga nga Igihaya cyangwa uravuga nga Igifurero. So bon ni bya bintu ko turavuga ari igihe ukwatura bitugora mu kwandika, ariko kandi ari igihe bitugora mu kwatura no mu mvugo canke mu kurire. Yego cyane. Yes, akarimbo kitwa Wavuze ku murimbyi yitwa Jackson Jack. Tugakurikirana gato. Wavuze mu bihe bigoye cyane kuzabana nanjye. Turangirije ko Spox mu ndirimbo zake zirasohoka kandi twebwe twashoboye kuronka ni indirimbo yitwa Urukundo by Dudiso Sostene official video. T13 Tagata. Sinzi rero ibyo yashatse kuvuga, ni groupe, ni association, ni cooperative. Usanga ari umuryango akomokamo swat groupe aririmbamo canke ibindi bikurikira. Nanye ne rafatu yikurikirane gato hama tuce bandanye n'amakuru tubafitiye muri no B News yacu. Urukundo rwawe niho nibera kandi nguwe neza, singira umwana kuki wawe. Mu makuru y'ivyabaye mwarabonye ko ku munsi wa kane hariya mu Kigobe Ingo Live Bands yaragize conference de presse aho yatumye ko amenyesha makuru irabashikiriza ijambo canke amakuru mashasha yabo. Mu vyo yabashikirije Rafa harimo ko bagiye kugura akabari kabo gashasha bafise naho bazokorera habo, ni ukuvuga ko hariya bahora bakorera tutazosubira kubabona. Baravuze n'ibya studio shasha. Rafa niho waruri. Ego be baravuze ibitari bike na cyane aho bahora bakorera murahazi, aho hantu rero barimutse bagiye gukorera ahandi aho batanguje club yitwa Ingo Club. So ariko rero tuvuge muri projet nyinshi basanzwe bafise mu bijyanye na entertainment. Projet ya mbere bafise nuko basohoye indirimbo uwo munsi nyene, indirimbo yitwa Zinagongana. Indirimbo yitwa Zinagongana. Ni indirimbo basohoye uwo munsi nyene. Ariko kandi iyo projet bakavuga bati bafise indi projet yo gusohora album izosohoka muri sinzi bari hayikiringo bavuga bati barafise biri muri kandi nibaza ko projet zakure biroroshe kuko bafise abaririmbyi benshi. Hariho Koli as a producer. Yes, ni producer. Hama umuririmbyi hariho All Saints, hariho Walase na bajye bakobwa, ariko kandi twibuke ko na Joel aracuranga piano kandi bashobora kugira muziki bashaka gukora uturimbo tubiri bagaca kwiza album. Kandi twibuke ko
ari band ifise abafanzi benshi cyane ngaha mu gisagara eka mbere no hagati mu gihugu. Ya Ingo Live rero murazi yuko bakoze ico gikorwa baravuze n'ibintu vya studio ya baravuze studio production ya kumbure ni ya indi Ingo ya baravuze Ingo music bagira babishire hamwe byose Ingo audio production n'indi bazogira video production ariko kandi muri ivyo bikorwa bazokora bafise ikindi gikorwa bazokora cha festival ni festival bazora bakora buri mwaka bakavuga bati bazora bagira intara standatu mu gihugu hagati hanyuma bakaca bagira finale mu gisagara cya Bujumbura urumva ariko muri iyo festival ni ukuvuga bazora batumira n'abaririmbyi bo mu karere hanyuma bagatumira n'abandi baririmbyi bo ngaha ariko muri projet basanzwe bafise kandi bagiye kugurura label kuvuga lebo ya Ingo murazi label cikora gufasha abaririmbyi bakabashira mu muryango bakabashigikira bakabagirira promotion babagira n'ibindi byankenerwa muri abakeneye. Rafa reka tubifurize Ingo Live Band gutera imbere tubakeza no kuntambwe bageze kuko nabantu vraiment bafise courage bavuye kure wala sendamuzi korindamuzi nabantu vraiment bariko baraduga kandi barafise umwete n'ishaka. Ya barafise umwete n'ishaka barafise uribuka wala se akiri muco bita wonderful mu wabo bari kumwe n'ababizo wezo bakorera ari ku binterekwa yarakoze mu studio tuto gutanga imiziki asonoriza mu manza atangura gukora indirimbo ubwiwe nubwo zitagize amahirwe yo kumenyekana ariko yaragenda yaciye atangura ibintu by'amakaraoke urabona neza ya bafre nyene yakoresha muri muze mu kabare muri sonorisation ako kabare nyine akaca atangura avuza karaoke kumbura agira zabindi tuzi mu Uganda no mu Rwanda imwe uririmbira playback niko novuga ama mu nyuma buhoro n'umuntu ageze ku ntambwe ikomeye kuri nawe nuko nyene yubatse izina kiri mu Gatumba hamwe abanyabujumbura bamwifuza kuko hatobera kure gushika ndazi studio yitwa Mapenzi Art Record Jenzi GG yego iyo yaje mu nyuma ariko ariyo aga studio baririmbana n'aba ujya agira hip hop n'inde Sami Pim so urabona neza yuko ama umuntu yaciye bafatane mukuru wande bamwitande ariko ni Pascal Muziko amurape Pascal yakoreye muri Etoile du Centre afise muto yiwe yitwa Thierry umwe twese tuzi nka Tip Mili niho baciye bashinga ijya studio yitwa GG Production urabona neza ko wari watoka mbali twese twavuye kure so bon iyo umuntu ateye imbere ni byiza cyane kandi no gukeza so reka tuba keze ariko na cyane tubahe tubahe umwanya kugira ngo bashobore gushika ko muri iyo migambi yose kuko niyo bayishika ko izo ari migambi zoza ifasha iterambere ry'umuziki muri rusange apana Ingo Live canke Ingo Club yonyene. Yes, turabandanya n'ivyabaye turabona ko ku munsi wa gatandatu niho haba novuga ati niho haba ubugeni bwa Hasco Hasco na Greta Hasco murazi yuko asanzwe arongoye Now Creative imwe mu entreprise asanzwe arongora agategura agatunganya ibiteramo n'amaevenement atandukanye ngaha mu Burundi ni na mariage yabaye evenement ikomeye marabonye ama podium marabonye sonorisation yakorewe mu ahantu akore ku biteramo urabona neza yuko cyari igiteramo mu bindi. Reka tubakeze be na Greta twize rero ubu babaye umwe kandi bagiye gukora ibikomeye kuko Greta naho turazi ko yorganiza ibiteramo canke niwe yatanguje ico bita silent disco ngaha mu Burundi hama turazi ko akorana na Pole muri Crystal Events kumbure twizere ko bazoshika kuri byinshi twizere neza yuko bazoba bameze turabakeje rero dukeza na mama wa Hasco asanzwe ari umuririmvyikazi w'inararibonye bamwita Rosa kuva hariya za orchestre twagira Yezu turamukeje cyane ku muhungu wiwe twaramubonye muri Dota avuga ijambo ari umumama kuri mariage niwe yayivuze turamenya byinshi ariko abamama bo basigari
ari abamama bari strong. Tuvuze mbe bavuga ngo umukenyezi ni inkingi y'umuryango. Yego itizo kuba inkingi y'umuryango. Ya migenzo y'ikirundi rero itwereke yuko abakenyezi ari inkingi y'umuryango. Hageze imanza baseruke uribuka na Madame Denise urubanza rwo gushingurana iteka yararemesheje niwe yavuze ijambo umva bari gutuma kumbure ushinga naye kana akobwa jewe nka nk'userukiye umuryango. Yes I. Rero turabikeneye muno mwaka kubona bavuga ati ngo migenzo y'ikirundi umugore aravuga ijambo muri dote. Umukenyezi ni inkingi y'umuryango. Rero bavyerekane mu majambo nituvuge gusa mu majambo ariko tutavyerekana mu bikorwa. Yes, turabakeje rero. Hasko ibabulita ikori ciza Clovis hama Greta yarabaye Miss muri 2000 Miss yatwaye Ange Bernice nayo nyene yari mu ba Miss. Yarabaye umudofine sinzi ko Dauphine canke yashitse muri etape canke yashitse mu ba finaliste. Oya yashitse mu ba finaliste ariko abadofine ico gihe ndibuka yari mo Kenzi mo na Wada hamwe na Nela Nat. Yes. Okay. Tubandanye n'ivyabaye rafatcha dutandukira muco bita anniversaire ya All Star DJs. Ya All Star DJs yabereye ahantu hitwa muri Bamako. Ni muri Mali. Oya mu Kirundi. Ni muri Bamako. Kandi usanga tuvyita kutariko kuko nakumiye kwitwa Bamako ari mu Burundi. Turi Bujumbura kapitale zinjirane. Yego ni muri Bamako. Muri Bamako numva Bamako banywa Bamako baterama Bamako baryohera. Yes. Kuri Bamako rero hariya mwijabe niho habereye anniversaire ya All Star DJs ariko mwibuke ko tukibakira no mu kigano Friday Retro baratubwiye gahunda zose bafise ko igikorwa kizotangura mu Gatumba byaragenze neza nkuko muri ko murabibona barashoye gusangira n'abafans nkuko muri ko murabibona ibintu byose byagenze ku mwanya naho turabona ko hageze ku mugoroba hariya muri Bamako byaciye bigenda neza cyane. Yego narabonye ikibanza kimeze neza cyane. Ni plage yo mwijabe benshi batari. Ni plage vraiment imeze neza mu gihe izuba ibaye amenaje neza kurusha hajya. Ariko warabibonye ko ari n'amatara gushika mu ntanga. Yego ni kibazo kimeze neza. Hameze neza nk'ahandi bita kuri Kigobelaki area. Kigobelaki area arahandi hari mu Kamenge hitwa Minyabagere kwa Zidori. Turatugenda kujya nukuza tubezi. Nukuza turabatera intege abo bantu bubaka na cyane ko haba hiyaguye nk'ubu unye nta corona ejo yari gufata umuntu. Kubera ko warasanga umuntu umwe yicaye ibibazo ni byinshi. Donc hari yaguye cyane. Hari abantu bicaye hariya bari kuri etage hariya. Twarabonye amazi imbere yo kwinjira hama twarabonye aba DJ bandi baje gushigikira All Star DJ twarabonye DJ Mar twarabonye Burundi DJs turabona Ranto DJs n'abasani benshi Fabulous yari hajya yararirimbye B-Face yahuriye hamwe na Big Cobra baragira ama freestyle n'ibindi bitandukanye byari ibintu byiza n'abavyeyi n'umugwi rero urimo aba DJ bagira kuri wit harimo n'abige harimo n'abigemera baneze yuko ari igikorwa kimeze neza cyo gushima cagenze neza ku bwanje ndabona neza yuko bagize ibintu bimeze neza tubakeze ariko kandi tubayereke gato y'ukuntu byagenze mu ncamake hama tuce tugaruka tubabwira ivyimirije gusohoka tuzoba tubabwira kumbure muri B News ikurikira. Oyo alo muri mupo sibaona muko wapi? Nitubabona bashinga naye bafasoni namwe gwaruka aba DJ abaririmbyi aba journaliste aba MC ndabona n'abavyeyi bacu baje kudushigikira nagomba mfate kano kanya ndabaramutse cyane nkongera ndabashimira kuba namwahevye ibyo mwari kujambo mukaza kudushigikira. Twari twatumiye abantu bose batandukanye imigwi y'aba DJ yo ngaha mu Burundi abaririmbyi batandukanye ari abaje nabona sinzi ko bava baza mu nyuma n'abajournaliste bagize icyo badufasha nababonye ngaha mu kugira publication y'iki gikorwa cy'uno munsi
uno munsi ni umunsi udasanzwe, umunsi All Star DJ ikwije umwaka ivutse. All Star DJ abantu benshi bamabibaza ngo ni iki, gisigura iki, mbe yaje gute? All Star DJs ni inyenyeri zera ziserukira aba DJ. All Star DJ ugizwe turi umunani twese hamwe, imisoro 5 n'inkumi 3. Kugira tuje hamwe byaragoranye kuko ngaha mu Burundi abantu babigeme n'abantu bigoye kugira baje muri iki gikorwa, bamwe bakunda kubafata ukutariko muga twe twarabaronse. Nkaba ngomba no kubashimira ndabasaba bakorera amashi kuko baritanze cyane. Uno munsi ni umunsi udasanzwe cyane, ni umunsi w'umunezero kuri jewe. Byaradufashe ikiringo kinini kugira umunsi tuwugereko, muga twawushitseko. Nagomba ndabamenyesha ko guhera mu gitondo gushika ubu twamye mu bikorwa bidasanzwe. Mu gitondo twagiye gufasha abantu bo mu Gatumba, byagenze neza cyane. Murabona twe turi bisore, bamwe nabuzi bafise n'abanyeshuri, muga twaritanze turagira icyo dufashije abantu bo mu Gatumba. Muga rero n'abantu bamwe bagiye baradufasha. Nagomba ntangure ubwa mbere nshimire Nestor ariwe boss wa Bamako, kuko ari umuntu yaba tuba hagufi iminsi yose. Nyamara All Star DJ bayeho, nyamara All Star DJ ubihagaze, Nestor arafise uruhara rukomeye cyane. Nagomba mumukomera amashi. Rero tubabwire ivyimirije kuba, reka tubabwire ibijanye na top 10. Murazi ko top 10 yacu ibandanye sigaje iminsi mike, isagaje amasaha. Kumbure nk'iki kiganiro abakibona kiri muri bo division kuwa kabiri baca babona ko ni top 10 isigaje amasaha make, kuko kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro isaha 2 z'igitondo dufise umuririmbyi w'ukwezi n'indirimbo yego. Yes, ni indirimbo zigera kuri 10. Gushaka kuzibona cyangwa kuzitora ugira akanyenyeri 190 akanyenyeri 4 n'akadirisha, hanyuma baca baguha urutonde rw'indirimbo ziri mu higanwa, baca ushima iyo wewe wifuza yuko iba iya mbere. Mu ndirimbo ziri imbere ni indirimbo zitatu, hariho yitwa hari ubushobozi, hariho inkoni hari ubushobozi ya Zero Twins, hariho inkoni ya Natasha. Ni bigenda birahindagurika muri uno mwanya tubabwiye amasaha, inyuma y'isaha biba byagiye birahindagurika, ariko nibaza ko mubandanya mutora mushigikira, kuko ubaye wa mbere aba ari umunyamahirwe adasanzwe cyane, kuko azoshobora kuronka promotion yuzuye. Ego. Yes, tuce tugira ko tubabwira n'ivyimirije, aho tubona ko hari indirimbo ziri kuja abona nk'iyi yitwa Nziruka y'umurinzi yitwa GN numuneve canke wa MC number 1 since Parobizi. Okay, ni indirimbo number 1 ni nka papa we. Yego. Indirimbo igiye gusohokera hajya kuri Master Music. Yes. Indirimbo yitwa Nziruka. Ego. Hariho indirimbo yitwa Niwe Ndota y'umurinzi yitwa MBK. Ari igikorwa gikomeye cyane kigiye gutunganywa na Sabaoth Church. Ego. Isanzwe irongowe n'uwitwa Joshua ex Prophet of Jesus. Joshua. Ni 7 ivyuzuye kwa Sade, izoba ari ya kuri Ozone Diplomatique ya nipegerezo y'indwi ukwezi kw'indwi. Kwinjira ni ku buntu, mwirongere imigisha n'imihezagiro, hama mubone ibitangaza Imana ikora, aho bavuga ko ibimuga bishobora kumuguka, impumyiziga humuka, abacumbagira bakagenda. Ikirenze kuri ivyo nuko hiyongeye ko ico bita award, ivyuzuye award, aho tuzobona washoboye gutahukana agashimwe muri batatu bazoba bariko barahiganwa canke kumbure bamaze gutogwa. Uyo ni Banga, Landry Pekre, undi yitwa Livingstone. Bafite indirimbo ziriko zirahiganwa, bavuga ko indirimbo ya mbere izoronka agashimwe gashimishije,
ariko kandi bivuze ko mu mwaka uzaho botanga imodoka ego kandi ico baravyize kintu bazogishikako nkuko twakiriye Joshua nga ku munsi wa gatanu muri Friday Light Show aratubwira ibitari bike bategeka cyane kugira ngo bafashe abaririmbi nabo nyene babone neza yuko na cyane ba gospel yuko nabo nyene bafise ababashigikiye. Hari album nayo igiye kuja abona, iyo nayo ni album ya Redemption Voice. Bari bamaze imisi bari mu gacerere Rafa. Ego bari bamaze imisi bari mu gacerere. Ariko turazi ko hari abagize ubugeni, hariho nabandi kumbure bari babirimwo kuko turazi kumengo hatangiye Eric harakurikira nabandi. Ubu rero turazi ko bari bamaze imisi bari mu gacerere me bagiye gushira indirimbo z'abahabona. Ya Redemption Voice ni indirimbo 8, indirimbo ya mbere yitwa Nashimwe, indirimbo ya kabiri yitwa Oya, ya gatatu yitwa Mugende, ego nyuma ya kane Mugende Murondere, ego iyindi yitwa Ubwa mbere, ego ari indi yitwa Nzora Mwizera, hari yitwa Shiramwe indirimbo, ari indirimbo yitwa Imbere n'inyuma, amwe ni 8 yitwa Please. Please yarabonetse amasanamu imbere n'inyuma n'amasanamu ifise izindi kumbure nyinshi nishasha, ariko tubibutse ko bafise amasanamu bari baheruka gushira mbona y'indirimbo zitatu ziri hamwe. Abandi bagiye gusora indirimbo ni Club Imararungu, ni Club Culturel Imararungu. Murazi yuko baheruka no gukora indirimbo. Ndibaza hari mu mwaka uheze cyangwa mu ntango z'umwaka. Hari mu mwaka uheze, mu mpera z'umwaka uheze. Ubu bagiye gushira igikorwa cabo gishasha kuri wa gatanu. Nibaza ko tuzoba mbere mu kuyerekana iyo ndirimbo, na cyane mu kiganiro Friday Light Show. Tubatera intege rero. Ego tubatera intege kandi tubashigikira muri ibyo bikorwa ni club iri hariya Majyaruguru igisagara cya Bujumbura muri komine Ntahangwa. Ego undi yagiye gusura indirimbo ni Stacy ari kumwe na Stacy Da Queen ari kumwe na Bien Frima. Ni Frima Boy. Ego ni lyrics ni remix y'indirimbo yitwa Mbarira ya Bien Frima. Yep. Ego so Stacy Da Queen uramuzi? Oya ntawe nari menyereye cyane. Okay. Ariko ngiye kumume. Namubonye muri coming soon basohoye. Ego cyane nkuko muri ko murabibona. Ariko Rafa turangirize kumbure mu kuvuga igikorwa cyo gushigikira umuririmbyi cyangwa umukinnyi w'amareresi, tubona ko amagara yiwe atifashe neza. Rafa umuririmbyi yitwa Babel Karim, ego yarabonetse mu ndirimbo yitwa Nataka wa Kunioa, ego ari kumwe na Miraculo Lobs. Aho bavuga rero ko ubuzima bwiwe butifashe neza kandi ku munsi avuzwa ku mahera menshi cyane, aho ku kwezi amafaranga agera kuri miliyoni n'ibihumbi 800. Nacyo cyane kugira ngo bamufashe mu kumushigikira mu miti canke ivyuma akoresha kugira ngo ashobore kuvugwa neza. Rero ni igikorwa dusaba neza yuko yoshigikirwa. Spox umuntu ashaka kumushigikira yakora gute? Ego arashobora gushikana cyane aho asanzwe agwariye ni mu Buyenzi. Mu Buyenzi kwibarabara rya gatanu inimero 34. Hariho n'amanimero mushobora guca ko kugira mushigikire. Ariho inimero ya Limikash. Ego. Iyo nayo ni 60 240 344. Izina ni Karuta Hussein. Ego reka dusubiremo no nimero 61 240 344. Ego cyane kumbure mu bandanye mushigikira kugira amagara yiwe amererwe neza. Tuce turangiza kuri kano karirimbo yasoranye na ari kumwe na Miraculo Lobs, Nataka wa Kunioa. Tugakurikirane hama tuce tugaruka tubasezere n'akaririmbo kitwa Waweza. Wanga record Baby besto Lopa mira Karimba vele ya. Hey. Karirimbo rero tubasozereye ko nawe makuru avugwa kwa Karim Babel babandanye bihangana umuryango we, ariko kandi turasabye ko abashoboye babandanye bamufasha kuko tumufashe kuko abarundi twamanye umugenzo wo gufasha.
hama Rafale kandi ndagushimire twakoranye ibiganiro neza nanjye ndagushimire cyane Spox nshimire n'abashoboye kudukora bashoboye kudukurikirana dushimire n'abashoboye kudufasha mu buhinga bw'ibyuma Claude hamwe na Nestor Niki niwe yadufashije kugira kumbure hano masanamu nano maji bashikire meze neza turabashimiye bose nawe utaha ciao BTV Burundi presents B News. B News.